Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari kuri bonesha FM mu Burundi no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC zaragiye gutera inkunga ingabo za leta ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, zatangiye gusubira mu bihugu by'izikomokamo zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Mu nkambi y'impunzi z'abarundi Inyarugusu muri Tanzania kuva ku munsi w'ejo hararangwa icyuka kibi nyuma y'imvururu zahavutse akanavugamo n'amasasu. Twashatse no kumenya ukuri ku nkuru zimaze iminsi zihanahanwa ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko abarundi baba muri Kenya umutekano wabo waba ubangamiwe. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane. Ayo makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prime Ndikumagenge amaze kutugezaho incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, na makuru atugezaho ari mu biro bya BBC i Nairobi. Ubutunzi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwaradindiye mu mezi atatu ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, inyuma y'ivya kane by'umwaka byinshi buguma bwiyongera mu gihe c'uwo yasubiriye. Umwimbu wose uva mu gihugu wagabanutse ko ubusa n'ibice 3% mu mezi atatu ya mbere y'umwaka. Abanyamakuru bafatanya uko gusubira hasi n'ingingo z'ubutunzi za Trump, harimwo kutabona iyaja n'iyava ku makori, vyatumye haba amakenga mu banyamitahe no mu masoko y'amafaranga. Trump ata ishavu kuwo yasubiriye. Mu mezi atatu ya nyuma y'igihe ca Joe Biden, ubutunzi bwiyongeye ku rugero rwa 2.4%. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine Denis Shmyhal yavuze ko amasezerano amaze igihe yitezwe cyane y'ubutare n'imitahe na leta zunze ubumwe za Amerika ashobora guterwa ko imikono mu masaha 28 ari imbere. Yavuze ko ibibazo bikomakomeye vyumvikanywe ko icegera ciwe ari mu nzira aja Washington mu gihe integuro yayo iriko iraherahezwa neza. Gusinya integuro yayo ya mbere kwapfuye igihe ba Perezida Trump na Zelensky baterana amajambo mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika Maison Blanche. Uwo mutegetsi wa Ukraine yavuze ko ayo masezerano mashasha adafatiye ku mfashanyo Amerika yari imaze guha Ukraine imbere yuko asinywa. Tukivuga Ukraine, umuvugizi wa Perezida Putin yavuze yuko Uburusiya bufise inshingano zo gutsinda mu ntambara burimwo n'ico gihugu. Dmitry Peskov yashimiye leta zunze ubumwe za Amerika kutwigoro two gushika ku masezerano y'amahoro, ariko yagabishije ko ico yita imizi y'imvo z'iyo ntambara izitanye cyane kugira ngo zitorerwe inyishu mu gihe gito. Uburusiya bwavuze ko bwemeye ibiganiro na Ukraine atakibanje gusabwa, ariko Ukraine n'abayishigikiye bo basaba ko habanza kuba ihagarikwa ry'intambara atagisabwe imbere yuko haba ibiganiro ivyo ari byo byose. Aya makuru mwumvana ya BBC. Umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi mu Buhindi avuga yuko gukoresha inguvu za gisirikare kuri Pakistan atawo bishira inyuma, mu gihe icuka kiguma kirushiriza kuba kibi hagati y'ivyo bihugu bibanyi biturutse ku gitero cagabwe ku bakerarugendo muri Kashmir hagapfa abantu 26. Shazia Ilimi yavuze ko ingingo nyinshi zija zamaze gufatwa, kandi ko umushikiranganje wa mbere Narendra Modi yahaye ububasha igisirikare. Ubuhinde buri mu myiteguro kandi byinshi byaramaze gukorwa. Hari ingingo nyinshi zimaze kuja mu ngiro, kandi sinzosiga n'inyuma ko bishoboka gushira mu ngiro n'izindi ngingo zirimo n'iz'igisirikare canke kugaba igitero.
icizere kuri Pakistan ni zero. Yama yahakanye uruhara mu bitero harimo n'iki nyene. Ibyo bavuga byose ntaco bivuze. Nibaza yuko bose babona ivyo bamye bakora ico bashoboye n'urugero rwabo rwo kwigenza nabi. Bahindutse nk'igihugu citwara bunyeshamba atakindi gishoboye gutanga mu makungu atari ikintu kimwe gusa, iterabwoba. Ubuhinde bwagiriza Pakistan gushigikira abashaka kwiyonkora mu ntara ya Kashmir, ivyo Pakistan kabihakana. Umushikiranganje wa Pakistan ajejwe kumenyesha amakuru Atullah Tarar mbere yari yavuze ko leta yiwe ifise amakuru yigendereza yo kwizera ko himirije vuba igitero c'ubuhindi, ariko nta birenga ngaho. Yongeye ko Israel yagavye ibitero kuco yise intagondwa muri Syria mu gihe hadutse intureka zishingiye ku madini mu karere kiganjemwo abadruz hafi y'umurwa mukuru Damas. Itangazo rihuriwe ko n'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu n'uwo kwivuna abansi Israel Katz yavuze ko ubutumwa bwarungikiwe abategetsi ba Syria buvuga ko Israel yiteze ko hagira ico bakoze kugira babuze ko abadruz bagirirwa nabi. Inkuru ya Sebastian Asha ari Jerusalem muyumva mwijuru rya Robert Patrick Misigaro. Muri iyi minsi ya vuba ukurasana hagati y'imigwi ikorana n'ubutegetsi bushasha bwa Syria n'abagwanyi bo mu muryango wa Druze imaze guhitana abantu bashika 13 i Damas no mu micungararo yaho, bituma haduka izindi mpungenge ku mutekano muri Syria. Israel ifata umugwi w'abagwanyi biyitirira idini rya Islam batembagaje Bashar al-Assad nk'umugwi ushobora guteza ibibazo ku rubibe rwayo kuko ari umugwi wamutse kuri Al-Qaeda. Israel ivuga ko ibitero biheruka muri Syria ari ibyo kugabisha kugira yerekane ko yiteguriye kugwanira abadruz basanzwe ari inkehwa atari gusa muri Syria ahubwo no muri Israel. Kuva Bashar al-Assad atembagaje ku butegetsi, ibikorwa by'igisirikare ca Israel muri Syria vyarongereje umurindi. Ndangirize ku nkuru y'u Rwanda, aho Atletico de Madrid wabaye uwundi mugwi w'umupira wo mu cicaro ca mbere wagiranye amasezerano yo gukorana na Visit Rwanda. Ni mu gihe ayarasanganywe amasezerano benayo Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain agize igihe anegurwa kubera imigenderanire yayo n'urwego rw'u Rwanda rujejwe iterambere RDB. Uko gukorana kwatanguye gutumwa urutoke kuva intureka yongerekanye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi ba Kongo bagiriza u Rwanda guha ibigwanisho umugwi M23 no kurungika ingabo zo kuwufasha intambara. U Rwanda ruhakana gushigikira uwo muhari. Jacques urakoze Prime ndi kumagenge kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahera mu karere k'ibiyaga bigari. Ingabo z'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC zaragiye gutera inkunga ingabo za leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, zatangiye gusubira mu bihugu zikomokamo zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Ku bitiro ngo hagiye imodoka bipakiye intwaro ndetse n'intoya zari zitwaye abasirikare bake babiherekeje. Izi ngabo ngo zigomba gusohoka mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Rusumo zerekeza muri Tanzania, aho zizahagurukira zerekeza mu bihugu byazo. Umubare w'abasirikare bagomba kuva ku butaka bwa Kongo urasa n'ukiri ibanga kugeza ubu, ndetse n'abanyamakuru ntibemerewe kwisanzura ngo bamenye neza iby'izi ngabo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Inkuru zirekejwe n'amashusho benshi bigaragara ko yafatiwe kure zigaragaza umurongo w'amakamyo arimo atwikirije amahema, bikekwa ko ari nayo yaratwaye intwaro. Yararinzwe cyane n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igipolisi cyabuzaga abantu gufata amafoto, yewe n'abanyamakuru ntibemere kuhegera. Andi makamyo yarapakiye bya byumba binini bikoze mu byuma bizwi nka containers. Hari ibyariho amadirishya n'inzugi bishoboka ko byakoreshwaga nk'ibiro. Hagaragaye kandi n'imodoka zihetse amato aringaniye bigaragara ko arayo izi ngabo zifashishaga mu kiyaga cya Kivu u Rwanda rusangiye na Kongo. Izindi modoka ntoya zo mu bwoko bwa minibus za gisirikare zarimo abasirikare batari benshi ari nabo bari baherekeje ibi bikoresho. U Rwanda rubinyujije muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe rwishimiye itahuka ry'izi ngabo. Ku rubuga rwe rwa X, Nduhungirehe yavuze ko iyi ari intambwe yerekeza ku mahoro, kuko kuba izi ngabo zari mu burasirazuba bwa Kongo byari intambamyi ku nzira y'amahoro. Biracyagoye kumenya umubare nyawo w'abasirikare bagomba gutaha, cyakora hakaba
hakomeje kuvugwa umubare w'abakabakaba 5,000. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyagifite umubare munini w'abasirikare muri uyu mutwe wabatijwe Sami DRC. Ni ingabo zari zoherejwe muri iki gihugu guhangana n'umutwe wa M23, cyakora zikaba zarahagaritse kurwana ubwo umujyi wa Goma wigarurwaga n'uyu mutwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni igikorwa kigezweho nyuma y'impaka ndende ku buryo ndetse n'inzira izi ngabo zagombaga gukoresha zitashye kandi nyuma y'aho abakuru b'ibihugu bya SADC bemeranyijwe ko ubutumwa bw'izi ngabo burangiye, ndetse hakaba harabayeho n'inama yahuje abagaba b'ingabo za SADC n'umukuru wa gisirikare w'umutwe wa M23 General Sultan Makenga. Igihe iki gikorwa kigomba kumara nacyo nticyashyirwa agaragara, gusa ikizwi nuko aba basirikare bagomba kuva mu burengerazuba bw'u Rwanda n'umuhanda bagasohokera ku mupaka wa Rusumo uri mu burasirazuba mbere yo kwinjira muri Tanzania. Aha ngo niho aba basirikare bagomba gukusanyirizwa mbere yuko basubira mu bihugu baturutsemo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Hagati aho ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa buzwi nka MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zatangiye kohereza i Kinshasa abasirikare amagana benshi ba leta bari barahungiye mu bigo byayo i Goma nyuma y'uko uyu mujyi ufashwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu kwezi kwa mbere. MONUSCO yatangaje ko ibifashijwemo n'imodoka za komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR, abo basirikare, abapolisi na bamwe mu bagize imiryango yabo boherezwa i Kinshasa mu gikorwa ngo kizafata iminsi myinshi. Reka noneho tujye mu nkambi y'impunzi z'abarundi i Nyarugusu muri Tanzania. Kuva rero ku munsi w'ejo harangwa icuka kibi inyuma y'intureka yahadutse akavugwa n'amasasu. Icyateye izo ntureka ntikiramenyekana neza, mu gihe yaba leta ya Tanzania yaba n'ishirahamwe riraba impunzi HCR bose bavuga ko bakiriko baratohoza ibyabaye. Ariko izo mpunzi zo zivuga ko byaturutse kubaje gusahura ibicuruzwa by'umwe muri bo, mu gihe ayandi masoko avuga ko byahereye kwisakwa. Igipolisi cyariko kirakora muri iyo nkambi irimo abarundi barenga 40,000. Mugenzi wanjye Bernard Bankukira mu biro bya BBC Nairobi yakurikiranye iyo nkuru mu kanya kashize twavuganye kuri telefone, amaze kumbwira ico amaze kumenya gushika ubu. Ego nkuko ubivuze, umunsi w'ejo kwa kabiri muri iyo kambi ya Nyarugusu iri mu karere canke district ya Kasulu mu ntara ya Kigoma waranzwe n'imvururu, aho umwe mu mpunzi twashoboye kuvugana tubwiye ko zatanguye igihe imodoka zibiri zatera iduka y'umwe mu mpunzi zipakira ibicuruzwa vyiwe, ziragenda zigasubira ziragaruka ngo zirapakira, hanyuma ngo zongera ziragaruka kwa gatatu. Ariho rero izo mpunzi zaca zigumuka zivuga ko zidashobora kwemera kunyagwa izuba riva, induru iraduka gushika ngo naho zateye amabuye ngo zikamena ibiro vy'izo modoka. Ibyatumye rero ngo abapolisi baca batangura kurasa ku mpunzi ngo bakoresheje amasasu nyayo n'ivyuka ngo bikoroza amosozi. Ibintu rero ngo bikaba byarabandanije gushika ngo no kumuhingamo. Ibyo urumva rero nibivugwa n'impunzi, ariko hari ayandi makuru nayo avuga ko ahubwo ngo ako kagoma koba kavuye ku gikorwa c'abapolisi ngo bariko barasaka uruganda zocemewe n'amategeko. Rero gushika ubu nta nkuru nyayo yerekana neza na neza imbo zateye izi mvuru. Hanyuma se hagati aho yaba ubutegetsi bwa Tanzania cyangwa se HCR hari icyo bari bavuga kuri izo nkuru zigenda zikwirakwira? Gushika ubu yaba HCR canke leta nta ruhande batubwira ibyabaye neza na neza, kuko twarondeye ujeje kumenyesha amakuru mw'ishirahamwe HCR rijejwe impunzi muri Tanzania, akaba yatubwiye ko barungitse intumwa mikambi kugira ngo zimenye neza na neza ingene ibintu byagenze, ariko ko batari bwaronke icegeranyo. Eka n'umuvugizi wa leta ya Tanzania nawe nyene nuko twamurondeye atatubwira ko atamakuru akwiye yarafise ko yaraki yarondera. Ariko tuzi ko atari ubwa mbere impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi aho muri Tanzania zidogera kuba ngo zidafashwe neza. Ego si ubwa mbere. Mbere amakuru avuga ko no muri iyo kambi ya Nyarugusu irimo impande zibiri
uruhande rumwe rw'abarundi urundi nabwo rukaba rw'abakongomani. Haciye igihe kitari gito isoko ryo ku ruhande rw'abarundi ngo barayugaye. Rero izi mpunzi zibona yuko ngo ari uburyo bwo kuzihatira guhunguka, bo niko babibona. Hanyuma kandi tumenyeshe yuko mu minsi heze akaguma gasa nk'aka gaheruka kwaduka kuba ikambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo, ni mu ntara Kigoma nyene, yoyo igizwe n'abarundi gusa. Impunzi zibayo zikaba zavuze ko izi mvururu zavuye ku wabo, zavuga ko yatwawe mu ijoro, ntizamenye bamutwaye kandi ngo ntibwari bubaye bwa mbere. Ariko abategetsi bahavuye baja guhumuriza muri iyo kambi, nazo zirabashikiriza izo mpungenge zari zifise. Hanyuma nabo rero baca bazihanura ko hagize ikizibakira zogerageza gukurikiza amategeko, zikitura inzego kugira ngo nazo zibatunganirize. Mugenzi wanjye Bernard Bankukira uri mu biro bya BBC i Nairobi. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres tugeze ku isaha ya 11:45. Ano makuru kandi mushobora kuyakurikira kuri Facebook Live, habari kuri internet. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC gahuza miryango. Reka noneho tuje ku nkuru y'abarundi baba muri Kenya. Muri minsi harabonetse amasanamu n'amajwi byahanahanywe ku mbuga hwaniro nka WhatsApp yerekana canke avuga ko abarundi baba muri Kenya bageramiwe mbere ko bariko baricwa. Twashatse kumenya ukuri kwabyo maze tuvugana n'ubutwara ishirahamwe ry'abarundi baba muri Kenya Ntinanirwa Alexis Sarahe. Icambere yabanje kubeshuza nuko atamurundi yishwe nubwo hari imishamirano yabaye mu karere kamwe k'igisagara ca Nairobi ku wa gatandatu. Yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu Preme Ndikumagenge, abanza kumubaza ibyabaye naho byabereye. Ahantu bitwa Bahati, abarundi basanzwe babahati harabaye akagorane aho umusuma w'umukenya. Aho Bahati ni hehe atahazi? Kubatahazi Bahati na karere kari mu gisagara ca Nairobi gafatanye naho bitwa Shaurimoyo na Makadara, kaba kari mu karere ka Magadara. Mu bisanzwe habaye umukenya yari yivye umusuma. Urazi ko umusuma muri Kenya bamufasha avuga ati umusuma baramwirukako baraheza baramwica. Bamwishe rero kubera ko karere kabamwe abarundi benshi bene umuntu bace batana kwidogo bavuga ngo ahubwo yishwe n'abarundi. No rero abakenya baca biroha mu barundi, ego abatari bake barakomeretse, mugabo gushika amasaha nta numwe ari mu bitaro. Gushika amasaha nta murundi yitavye Imana. No mu mishwamirano nta mukenya yishwe uretse uwishwe nk'umusuma ava yuko imishwamirano itangura. Hakomeretse abarundi nk'abangahe? Gitigire numvise ejo turi kuri tere cari 12 mugo turi mu nama twagiranye n'abajeje intwaro, ndanumvise ko arawundi 23 kandi imishwamirano yarahagaraye ko twaragiranye inama ejo n'abajeje intwaro hamwe n'abajeje umutekano, baratwemeza ko ibintu bigiye kuba mu buryo neza. Uretse aho hantu habaye ako kagorane, kubisanzwe hano muri no minsi mbona abarundi umenga baguma bagwirirana bo baza kwisumamwe hano muri Kenya. Babanye gute n'abanyakenya nika n'abatarabanyakenya kuko bino gisagara cyane yero kibamwe abantu bava mu mihingo myinshi y'isi? Mu bisanzwe hano muri Kenya abarundi ba hano muri Kenya bararenga 56,000 kandi uravye ingene baza kuba muri iki gihugu la majorité hari igihe usanga atavyangombwa benshi bafise. Mugabo gacuraba n'ubuzi bakora usanga ari byabuzi buto buto, ubuzi bw'udandaza kahawa, ubuzi bw'uvandere, ubuzi no gukora canke ubuede bwo kumazu. Rero rimwe na rimwe abakenya bamwe baridoga bavuga bati abarundi badutwaye akazi, mugabo ariko umubano w'abarundi n'abakenya hano nukuri muri 80% n'umubano mwiza ku bakenya n'abarundi. 20% nitwa tugorana usanga tuhari. Abarundi rimwe barabidogera yuko ari abantu usanga babana mu nzari benshi, hari usanga abarundi bamwe babona ko abaza ari misore cyane usanga batwara abakenyezi babandi. Mugabo ivyo byose turabigerageza kubahanura. Impanuro tubahereza ya mbere nuko la majorité y'abarundi benshi bava mu Burundi bavayo
uko bahenzwe n'abagenzi babo bababwira bati ingo muri Kenya winjira atavyangombwa bihari. Iyo namakosa kuko giruje muri Kenya teza kuba ufise passport canke laissez passer. Donc la majorité batwitwa ba sans papier. Wahura n'umupolisi ugasanga uri gutanga igiturire. Donc abarundi batumenyeye nk'abantu nyene ndumva batanga igiturire bagomba inzira za hagufi. Ntinanirwa Alexis Sarahe wavuganaga na Prime ndi ku magenge. BBC gahuza miryango ubu noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda ku kibuga cy'amahoro iremera mu mujyi wa Kigali hari gukinwa imikino ya kibwe cya kabiri y'igikombe cy'amahoro. Umukino hagati ya Police FC na APR FC no mukino wo kwishyura ubanza amakipe yombi yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Undi mukino muri iri joro urahuza ikipe ya Rayon Sport na Mukura Victory Sport. Ayo makipe nayo mu mukino ubanza yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ku mugabane w'Uburayi kivugwa cyane n'imikino ibanza ya kibwe cya kabiri guhatanira igikombe cy'amakipe akomeye kurusha yandi Champions League. Ikipe ya Arsenal yaraye itsindiwe iwayo Emirates na Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyatsinzwe na Ousmane Dembele ku munota wa 4 w'umukino. Byagaragaye muri uyu mukino ko ikibazo gikomeye Arsenal yagize ari ukubura umukinnyi wayo Thomas Partey hagati hayo. Uyu mukinnyi w'imyaka 31 ntiyari yemerewe gukina uyu mukino kubera ikarita y'umuhondo yahawe mu mukino wa kimwe cya kane wabahuje na Real Madrid. Kuri uyu mugoroba Barcelona irahura na Internazionale Milan mu mukino w'ishiraniro ku kibuga cya Nou Camp i Barcelona. Barcelona na Inter Milan zahuye inshuro 16 mu mikino y'ibikombe by'Uburayi. Ikipe ya Barcelona itsindamo imikino 8. Ni inshuro ya kabiri Barcelona na Inter Milan bahuye mu mikino yo gukuranwamo ya Champions League muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mwaka w'imikino wa 2009-2010. Inter Milan icyo gihe yatozwaga na Jose Mourinho yakuyemo Barcelona yari ifite icyo gikombe itsinze ibitego 3-2 ku giteranyo cy'imikino yombi. Gusa ikindi wamenya nuko Barcelona itaratsindirwa mu rugo na Inter Milan mu mikino 6 yose yabahuje muri Champions League. Ahandi ku mugabane w'Uburayi myugariro wa Real Madrid Antonio Rudiger yahagaritswe imikino 6 kubera ko yateye ikintu umusifuzi mu mukino wa nyuma Copa del Rey bakina na Barcelona. Umukino Real Madrid yatsinzwe ibitego 3-2. We na mugenzi we Lucas Vazquez bombi beretswe amakarita atukura mu gihe bari banasimbuwe ku mpamvu z'uko bagaragaje umujinya udasanzwe ku ikosa ryakorewe Kylian Mbappe mbere gato y'ifirimbi ya nyuma. Umusifuzi w'umukino yavuze muri raporo ko umukinnyi w'inyuma Rudiger w'imyaka 32 yahawe ikarita itukura ubwo yari yasimbuwe agatera ikintu aho umusifuzi wa 4 ahagarara agace bita aka technique. Umunyamakuru Guillaume Balage wa BBC Sport yatangaje ko Rudiger yateye igipande cya barafu kuri uyu musifuzi. Gusa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryatangaje yuko ryahanaguye ikarita itukura yahawe undi mukinnyi wa Real Madrid ni Jude Bellingham ubwo yagaragazaga uburakari bukabije nawe kutemeranywa n'ibyemezo by'umusifuzi ubwo umukino wari urangiye. Aya niyo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro unana cyo kuri wa 4 twabateguriye impereza kana rero ngaterure yewe yanaza nero nizere ko katari bunyanga oya ntabwo yanga abantu petire kashonje mama mana we ariko uyu mwana ni Stefano Musa umva uyu rwose nawe ni Stefano neza ntawe yatinyuka kumwihakana ndakurahiye wagira ngo ni fotokopi neza pe sibyo murebwe. Ni 12:45 kuri BBC. Unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore uyu munsi mwateguriwe na Jean-Claude Mwambutsa.
Mwiriwe neza nshuti za BBC, ikaze mu kiganiro cyacu cy'abari n'abategarugori cyo kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Kuri uyu mugoroba turi mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukure, aho twasuye rwiyemezamirimo wihariye waretse umwuga yize w'ubuvuzi akiyegurira ubuhinzi bwa kawa. Agnes Mukamushinja amaze imyaka 10 yinjiye mu buhinzi bwa kawa, asohotse mu bucuruzi bw'imiti, yemeza ko nabwo bwamwungukiraga cyane. Uyu mubyeyi avuga ko yinjiye mu buhinzi bwa kawa kugira ngo yubahirize umurage w'umubyeyi we. Nabigiyemo kubera ko papa wanjye yakoze mu ikawa kuva kera, yemwe iyi misozi yose n'abahinzi bose b'ikawa niwe wabafashije gutera ikawa no kuzikurikirana, niwe wakoraga ingemwe. Byatumye numva niyumvisemo iki gikorwa cyane, ngenda mbyiga gahoro gahoro, nshaka amasertifika ku ruhande no ku ruhande, mbaza uwo mbashije kubona ufite ubumenyi kuri icyo gikorwa nkamubaza. Tuba dufite amahugurwa atandukanye. Ni imirimo myinshi isaba igihe kinini cyo kuyikurikirana, isaba amasaha makeya yo kuryama nk'uko tuzi abacuruzi babigenza. Akazi kangana gutyo kandi nanone na za nshingano ufite zo mu rugo. Inshingano z'umubyeyi burya ntago zikurwaho n'ibi, ahubwo izi ngizi ziramforsa za nshingano, kubera yuko iyo wakoze ubona icyo ujyana mu rugo. Hano nabonye umwihariko w'abakozi ku ijana, nabonye nka 80 hari baba ari abagore 90. Nibo babishoboye cyangwa nuko nawe uri umutegarugori? Buri umugore arashoboye. Nuza kumubwira uti wenda niyikorere umufuka w'100 ntabwo uri bumukorere, ariko 20 ari bubitware kandi abigeze ahajya. Ariko umugore n'ubusanzwe agira umwihariko we wo kumenya gutoranya, gukora umurimo ashaka gukora mu buryo kandi bwiza. Uretse kuba uri umucuruzi ushaka n'inyungu zibukomokaho, mwebwe mubona mwarazanye iki, mufasha iki aka gace mukoreramo? Abaturage bafite aho bagurisha umusaruro wabo. Uyu musaruro ubundi twawuheraga nibuye tukawugurisha ku giciro gito. Uyu munsi awuzana uko wakabaye, tukawutonora tukaguha agaciro gakwiye ku isoko mpuzamahanga. Twahaye agaciro rero umusaruro. Icya kabiri, twazanye amafaranga agaragara mu bantu. Uyu munsi niba uyu musaruro uko ureba ahangaha ntago ari mukeya, aya mafaranga yose ari ahangaha yagiye mu baturage. Ubwo ni ukuvuga ngo umuturage ahari season yaragize, amafaranga arayafite. Harimo abo tugurira za mituelle de santé, hariho abo dufatanya n'ubuyobozi kubaka inzu zo guturamo. Nsanga rwose Nova ifite akamaro kanini kuri iyo community ya hano. Muri rusange ikigo cye cya Nova Coffee gihinga kawa ariko idahagije ngo ibe yahaza uruganda. Ibi bituma ikorana n'abahinzi bakaba 3,000 igurira umusaruro ukiva mu murima. Abandi babona inyungu ni babagore bakaba 500 twahoze tuvuga. Aba ngo babonye akazi gahoraho kabafashije kwiteza imbere. Amafaranga bwa mbere navanyemo naguzemo ingurube. Rero ntekereza yuko uko ngenda nkakora nzagenda niteza imbere, ndetse n'abandi akenshi ngenda nganira nabo n'ubwo rwego bagezeho bavuga ko kabateza imbere. Twese buri muntu aritunze, n'umugabo nakuvuga ngo aragusuzugura cyangwa ngo murasuzugurana. Niba uri mu rugo ukabona ikintu kibura urakigura. Ubu rwose nta mugore wawe udafite ibiti by'ikawa, utayifitiye kawa ye ku giti cye, kuko turakora bakaduha ingemwe z'ikawa zabo bitunganyirije tugatera, ubundi zamara kwera ukabasha kugemura. Aka kazi nkora urabona gatuma umuntu asa neza, amafaranga baduha tukayizigama, ukaba wagura agatungo nk'uko nguko, suba inzererezi mu muhanda ukagira aho ubarizwa, ukaba wagira n'umushinga upanga wawe. Hari abamutangarira kuba yaratinyutse bakabibona nko kwigerezaho, ariko we ngo gasanga nta gitangaza yakoze. Impano Imana yarayiduhaye yo gutunganya ibintu kandi tukabikora neza. Icyangombwa ni ugushyiraho imbaraga z'ubwenge n'umutima, ukamenya icyo ugiye gukora kandi ukagiha agaciro. Umunsi ku munsi ntusibe, ntiwirare, nturyame, ntiwiganyire. Birakubwira ngo byuka, haguruka, kora, witinya, baza icyo udashoboye, iga ibyo ukeneye kwiga, kandi naho umuntu yakosa urasobanuza bakagukosora. Turamushimye Madame Agnes wemeye ko tuganira.
turabashimiye namwe inshuti mwaduteze amatwi mu gisho ryiza General Jean Claude Mwambutsa. urakoze Jean Claude Mwambutsa na Agnes mwaganiraga mu kiganiro cy'abagore. Ni nacyo rero kishoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane. Na makuru yarahagariwe na Nina Iradukunda. Ni makuru yacu arakomeje ni kurubuga rwacu rwa internet bbc-gahuza.com.